twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana muri impande z'isi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko avuga ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru turabwira aho intambara ariko irahuza igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine, ndetse turabwira avuga mu Burayi, turabwira avuga muri Amerika n'ahandi. Ikaze muri ano makuru turabwira ndetse muri ano makuru amasezerano amaze gushika ko hagati y'igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine, ndetse turabwira n'avugwa ku mugabane wa Afrika. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero twibutsa kugira sabone cyangwa kugira subscribe kubakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero nk'uko twari tubabwiye tugiye kuyahera ku ntambara iri kurahuza igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine. Intambara aho imaze gutandukira ukwezi kugira gatandatu, intambara itanguye muco Urusiya bwise special operation ku butaka bwa Ukraine, abandi nabo bakavyita invasion. Intambara rero irakomeye cyane gose mu gihugu cya Ukraine, aho iboneka ko Urusiya buriko bugerageza kongera gutera ibindi bisagara byo hakurya y'akarere ka Donbas region. Ni mu gihe rero igihugu cya Ukraine naco iboneka ko kimaze kuronka ingufu zidasanzwe, aho Amerika ndetse n'abandi bafasha igihugu cya Ukraine bamaze kugihera ibigwanisho bikomeye cyane gose, ibigwanisho mbere bitari byitezwe ko igihugu cya Ukraine cyashobora guhabwa, ku gutinya ko ibi bigwanisho igihugu cya Ukraine cyari kubikoresha mu gutera ku butaka bw'Urusiya. Inyuma rero yaho igihugu cya Ukraine giherewe amamisire nk'aya mamisire yo mu bwoko bwa HIMARS atera kure cyane gose. Uburusiya rero buvuga ko butagiye kugarukiza intambara muri kano karere ka Donbas region. Ibi byavuzwe n'umushikiranganje imigenderanire n'andi makungu ku munsi w'ejo w'Uburusiya Lavrov, aho yavuze ngo umugambi w'Uburusiya ko ari gufata kano karere ka Donbas region, ngo ariko rero ubu ntibikiri ibyo gusa, ngo kubera ko igisirikare ca Ukraine cyarose bino bigwanisho bikomeye cyane gose ngo bibangamiye igihugu, umutekano w'igihugu cy'Uburusiya. Ngo Uburusiya rero bugomba kwigizayo kure gose abasirikare ba Ukraine, kwigiza kure cyane gose ya kano gace abasirikare ba Ukraine, aho bivuga ko rero ngo ko igisirikare cy'Uburusiya giye kongereza ibindi bitero byinshi cyane gose ku karere ka Kharkiv ndetse no ku karere ka Odessa, ndetse no mu bundi buce bwose buhereranye na kano karere ka Donbas region muri rusange, kugira ngo kingire uturere twose Uburusiya busanzwe bugenzura. Ibi byavuzwe n'umushikiranganje imigenderanire n'andi makungu ku munsi w'ejo Lavrov, aho yariko araha ikiganiro televiziyo imwe yo mu gihugu cy'Uburusiya, aho yavuze ko Uburusiya ngo bibaye ngombwa ko bubandanya special operation, ngo ndetse ngo ku rugero arundi batari biteze kwigiza ko kugira ngo bakingire igihugu cyabo, ngo kubera ibigwanisho byo mu bwoko bwa HIMARS missile system byahawe igihugu cya Ukraine bivuye muri Amerika. Tubutse ko bino bigwanisho byahawe igihugu cya Ukraine ubu bishobora gutera hagati y'ibirometero 100 n'ibirometero 500. Zino misile ikaba ari misile zo ku rwego rwo hejuru zosanzwe zikoreshwa n'igisirikare cya Amerika n'igisirikare cy'Ubwongereza. Bikaba rero ko igihugu cya Ukraine kimaze kuronka ama equipment canke imodokari zishika 35 za muri buno bwoko butera hano marokete yo mu bwoko bwa HIMARS missile system. Amamisile rero nk'uko twabwiye n'amamisile agera kure cyane, rero bikaboneka ko igisirikare ngo cya Ukraine kiriko kirakoresha neza buno bwoko bw'amamisile, cyane cyane ko abariko barakoresha zino misile babanje kuja kwiga mu Bwongereza no muri Amerika. Turabandanya n'ano makuru yacu. Nubwo biruko rero biboneka ko igisirikare cya Ukraine kiriko kiraronka ingufu kubera bigwanisho bishasha cahawe n'igisirikare cy'Ubwongereza n'igisirikare cya Amerika, igisirikare cy'Urusiya kibandanya gutera intambwe. Uno munsi igisirikare cy'Urusiya cagize ibitero vyabereye mu karere ka Odessa, ndetse ibindi bitero bikaba vyabereye nyene kuri uwo mwanya nyene, bikaba vyabereye mu burengerazuba bw'intara ya Kharkiv, aho Ukraine imenyesha ko ngo abantu batatu bahiye baratokombera, batowe ibiziga byabo vyahiye baratokombera nyuma y'amamisire washika 8 yatewe ku ishure rya primaire ryo muri kano karere ko burengerazuba bwa Odessa. Igisirikare cy'Urusiya kimenyesha ko ngo rino shure ryari ryaragizwe depo y'ibigwanisho ngo vyavuye mu burengerazuba bw'isi, ngo niyo mpamvu kino gisirikare cy'Urusiya cateye zino misire. Ngo ntabwo rero igisirikare cy'Urusiya catagetinga amamisire ibibiri ku rubuga rw'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi w'igisirikare cy'Urusiya, aho yamenyesheje ko ngo ibirego Ukraine ivuga ko igisirikare cy'Urusiya kiriko kiratagetinga abasivile ngo ntabwo ari byo namba, ngo ahubwo igisirikare cy'Urusiya kiriko kiratagetinga aho hose hari amadepo y'ibigwanisho byavuye mu burengerazuba bw'isi. Turabandanya n'ano makuru yacu.
tukivuga rero aya makuru nyene yo mu Burusiya na Ukraine agahengwe ko bakagiye kuboneka ku nzara ihanze isi cyane gose muri kino gihe yatewe n'intambara iri kwirahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu cy'u Burusiya. Uyu munsi amasezerano ya mbere yashizwe ku mukono, amasezerano yemerera ko igihugu ca Ukraine gishobora gutangura gushora ingano zigaca mu kiyaga cirabura. Tubutse ko ikiyaga cirabura gisanzwe kigenzurwa 100% n'igisirikare cy'u Burusiya, aho amato menshi cyane gose y'u Burusiya arenga ku 50 y'intambara ari muri kino kiyaga cha Black Sea, kukwirinda ko hoba abandi baje gutabara igihugu cy'u Burusiya bakamugika amato y'intambara ngo ace muri kino kiyaga. Igisirikare rero cy'u Burusiya kiba camenyesheje ko kizoreka amato hatwaye ingano havuye muri Ukraine agaca muri kino kiyaga. Amasezerano rero hakaba sinyiwe itiriki ku mugwa Istanbul ku mugwa mukuru wa Turiki, aho amasezerano yarahagarariwe na perezida wa Turiki ndetse n'abandi bategetsi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamakungu ONU, akaba nawe yari mu bari bahagarariye hano amasezerano yashyizwe ko umukono n'abaserukiye igihugu ca Ukraine ndetse n'igihugu cy'u Burusiya. Igihugu rero ca Ukraine kikaba gigiye gutangura gusohora ingano zikaba rero zigiye gutangura gukwiragira mw'isi mu bihugu zisanzwe zijamwe igihugu ca Ukraine cari gisanzwe gishoreramwo. Ni nyuma yaho abarimye b'ingano ba Ukraine bari bamaze imisi bidoga ko ingano zeze n'izindi zikiri mu stoke batari kuronka aho bozimburiye. Igihugu rero cy'u Burusiya na Ukraine bakaba bumvikanye kugira ngo inzara yoye gutikiza abari ku isi kandi indya ziri mu bubiko. Tubutse ko ingano ziri mu bubiko muri Ukraine ngo zishika ku matoni miliyoni 25, izi zikaba ziri mu madepo y'abadandaza b'ingano mu gihugu ca Ukraine. Ziro zikaba arizo zigiye gutangura gushorwa ku isoko mpuzamakungu. Amasezerano rero akaba agiye guca ashigwa mu ngiro uhereye ku munsi uno munsi nyene yasinyiwe ko, kuvuga rero ku munsi w'ejo ko ingano zishobora gutangura kuva muri Ukraine zigakwiragira ku badandaza bandi basanzwe bazigura zivuye muri Ukraine. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukivuga rero ivya makuru nyene yo muri kano karere ka Ukraine no Burusiya, perezida wa Belarus Lukashenko akamenyesheje ko ngo ivyago biri hejuru cyane gose yuko ibigwanisho vya nucleaire bishobora gukora muri ntambara, aho bivugwa ko ngo n'ibihugu by'uburenganzira bw'isi bitareka kubandanya vyohereza amarokete atera kuri cyane gose nk'ibirokete byo mu bwoko bwa HIMARS byahaye igihugu ca Ukraine. Ngo Uburusiya ndetse n'abagenzi b'Uburusiya ngo ntandi mahitamwo bazaba bafise atari gukoresha amabombe ya nucleaire, amabombe y'ubumara, ngo mu gihe igihugu cy'Uburusiya cobona ko umutekano w'ubutaka bwacu giramiwe n'ibi bigwanisho biko birava mu burengerazuba bw'isi. Ngo nta nkeka rero ngo Uburusiya burashobora kwikora kuri aya mabombe yo mu bwoko bw'ubumara bwa nucleaire. Ibi akaba yabimenyesheje mu kiganiro yagiranye na televiziyo imwe yo mu burengerazuba bwa Buraya, aho yari kuba mubaza ku by'intambara uko bibona. Yavuze ngo icihutirwa ngo nuko abagirwa n'ikibazo cy'intambara ngo yaba Ukraine n'Uburusiya ngo boja ku meza bakaganira vuba ngo intambara igahagarara, ngo atari uko ngo abona wewe ngo bona ko ngo bigwanisho byo mu bwoko bwa nucleaire by'umara ngo bishobora gukora muri intambara, ngo kuko Uburusiya ntibushobora kwihangana ngo mu gihe igihugu ca Ukraine cotera amamisire yo muri ubwoko bwa HIMARS carose ikatera ku butaka bw'Uburusiya, na cyane ko amamisire ashobora gushika ku butaka bw'Uburusiya byoroshe cyane gose, kuko ko twabwiye amamisire ashobora gutera kuva ku birometero 200 ndetse kugera no kilometero 500. Rero no kuvuga ko igihugu ca Ukraine uno munsi givize ubushobozi bwo kuba cotera amarokete canke amamisire y'ubwoko bwari bwose ku butaka bw'Uburusiya. Ibi rero aho muvyoba Lukashenko amenyesha ko mu Burusiya butokwihangana gukoresha ibigwanisho ibyo byose bufise mu bubiko bwavyo, ngo harimwo n'ibigwanisho by'umara. Akamenyesheje rero ko ikoreshwa ry'ibigwanisho by'umara riri hejuru cyane gose, mu gihe uburenganzuba ngo butokwisubirako ngo buhagarike ivyo buriko burakora muri Ukraine. Akaba yariko araburira rero ngo bisi babe bitegura kuko bishobora gukora. Tubitse ko uyu ari Somambike cyane gose wa perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, ndetse ivyo Uburusiya bukora ahanini nawe ababizi, aho bivugwa ko ndetse ngo bari abasirikare ba Belarus bariko barafashanya Uburusiya nako mu ntambara muri Ukraine. Turabandanya n'ano makuru yacu.
tukivuga rero kandi nyene ivyamakuru ajanye n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika akaba yamenyesheje ko ngo igisirikare ca Ukraine kiriko kiravyifatamwo neza ni nyuma y'inama ku munsi w'ejo yagiranye n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Ukraine ndetse n'umukuru w'igisirikare ca Ukraine aho bariko bararaba aho ihererekanywa ry'ibigwanisho igihugu ca Amerika cemereye igihugu ca Ukraine bigeze. Inama ikaba yarabereye muri Pentagon muri Amerika, akaba yavuze ko rero Austin Leande asanzwe hari umushikiranganji w'umutekano muri Amerika yamenyesheje ko ngo ibigwanisho bahaye igihugu ca Ukraine ngo kiko kirabikoresha neza, ndetse akavuga ko ngo amarezita ari meza cyane gose ngo aho igisirikare ca Ukraine ubu cabujije igisirikare c'Uburusiya akubandanya gitera intambwe inyuma yaho Uburusiya inyuma yaho Ukraine ironkeye amamisire yo mu bwoko bwa HIMARS asanzwe amamisire akomeye cyane gose igisirikare ca Amerika gisanzwe gikoresha. Tukivuga nyene ivyo iyi nama yahuje bano bategetsi bose tubibutse ko kandi umugore w'umukuru w'igihugu wa Ukraine umugore wa perezida Vladimir Zelensky nawe ari muri Amerika, ndetse ku munsi w'ejo akaba yashikirije ijambo inama nshingamateka ya Amerika n'inama nkenguzamateka, aho mu ijambo yagarutse ku byo inzirakarengane z'abanya Ukraine ngo ariko baricwa n'igisirikare ca Vladimir Putin, ndetse akaba yanarangije asaba ko ngo Amerika n'abandi bafatanya bikorwa bose na Ukraine ngo bandanya bitwarika guha ibigwanisho bikomeye cyane gose bigezweho igihugu ca Ukraine kugira ngo igihugu ca Ukraine gikomeze kwigizayo abansi bacu, nabo abansi bacu ari Abarusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukiri nyene hano muri Amerika, reka tuce tugira ko perezida wa Amerika Joe Biden akamenyesha ko amagara mukitse, aho ku munsi w'ejo bwiwe yitangarije ko agwaye ingwara ya kanseri biboneka, ndetse ko amagara yiwe ariko atera abangamirwa cyane gose. Tubibutse ko inyuma yahamenyesheje nyene ko afise kanseri, ndetse ko ibyace binamenyekana ko asanzwe yaranduye umugera wa COVID-19. Ibi yabishikirije aho yari yagendeye intara asanzwe yavukamwo ya Delaware, aho yavuze ko kanseri ngo yanduriye muri no ntara ya Delaware kubera ubushuhe cyane bwa cyane bukunze kwibasira ino ntara ya Delaware, naho yavuze ko ngo kubw'ivyo rero ngo ahise atangaza miliyaridi 2.5 z'amadolari y'abanyamerika zo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ni mu gihe muri Amerika mu ntara zimwe zimwe hari ubushuhe burenze, ndetse aho abantu bageze mu zabukuru benshi bamaze gupfa bishwe n'ubushuhe. Mu bice bimwe bimwe biboneka ko ubushuhe bumaze kugera ku madogere 46. Tubibutse ko ku madogere 46 Celsius ubu ari ubushuhe bwo hejuru cyane gose bushobora gutuma umuntu apfa. Iyo ubushuhe bugeranye ubushuhe kandi nabwo nyene butabweranye cyane bugera, tubibutse ko bugera ku 30 canke 38 bumaze kugera ku 40 n'ubushuhe buba burenze urugero bushobora kwica umuntu. Tubibutse ko ubuno bushuhe kandi buriko buraboneka mu bihugu byinshi cyane gose nko mu Bwongereza, aho hirya y'ejo haheze naho nyene ubushuhe bwageze ku rugero rwa 46. Ibi bikaba bitari byigeze biboneka mu mateka y'isi. Ikaboneka rero ko ubushuhe kubera iyankirika ry'ibidukikije ku isi buriko buriyongera cyane gose, ndetse aho bavuga ko ikibarafu cari mu kiyaga muri Ocean Atlantique kiriko kirayonga ku rugero runini. Iyi barafu rikaba mu myaka ishika 100 itari yarigeze iyonga ku rugero igeze ko uyu munsi. Tubutse ko ibarafu iri muri Ocean Atlantique yari iyafasha mu kugira ngo ihindagurika ry'ibihe rigende buhoro buhoro, ariko rero kubera ukuyonga kwayo cyane bikaba ari byo biriko biratera ubushuhe cyane gose bukomeye mu bihugu vya Buraya. Perezida Biden yakabamenyesheje ko ngo amafaranga yose yatanze agiye gukora mu byihindagurika ry'ibihe, ndetse twibutse ko aya mafaranga atarenze no gusaba inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka kubera uburemere bwa kino kibazo. Yakoresheje ico bita executive order, bisigura ko ashobora gutanga yatanze itegeko ryiwe direct ko aya mahera ava mu kigega ca leta zunze ubumwe za Amerika miliyaridi 2.5 miliyoni z'amadolari y'abanyamerika, akaba agiye gukora mu bikorwa byose bijanye gukinga ihindagurika ry'ibihe. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukivuga rero hano makuru yacu, Perezida Vladimir Putin akaba yararangije urugendo rwiwe yaramazemo iminsi 3
muri Iran aho yabonanye na perezida wa Iran ndetse abonana n'umukuru w'idini yongera abonana na perezida wa Turiki. Ibyo bumvikanye no gufashanya hagati ya bino bihugu na cyane mu guherekanya ibyo rudandazwa ndetse n'ibindi bijanye no gufashanya yaba mu bya gisirikare ndetse no kugiranira no gukomeza imigenderanire myiza yari isanzwe iri hagati yaho. Ariko rero ubutasi bw'Abanyamerika buvuga ngo hanini icari kijanye perezida Vladimir Putin muri kino gihugu ndetse ngo coba yaranagishitse ko ngo koba ari kugira ngo igihugu cy'Uburusiya gihabwe amadrone y'intambara ndetse ngo amadrone amwe ashobora no gutera amamisire. Twibutse ko perezida Vladimir Putin ariko wewe atigeze amenyesha ko ibi vyari mu byamujanye muri kino gihugu. Ariko rero Abanyamerika no bemeza ko icari kimujanye perezida Vladimir Putin kwari gusaba ibigwanisho bimwe ngo biboneka ko Uburusiya byoba bumaze guhererwa n'ibigwanisho bimwe kubera intambara umazemo iminsi. Kino gihugu rero ca Iran naco kikaba gifise amamisire menshi cyane gose ndetse n'amadrone y'ubwoko bwishi ashobora gufasha mu gihugu cy'Uburusiya mu ntambara. Igihugu rero ca Israel naco cyahise gishira ahabona itangazo rimenyesha ko igihugu ca Israel gikoresha amadrone ya Armored Vehicles yo mu bwoko bwa Armored. Aya madrone rero bisigura ko wari amadrone adashobora kumenwa n'ibombe canke n'ikindi kigwanisho cyo cyose wari amadrone gikoresha. Rero biboneka ko igihugu ca Israel cyashatse kwereka ko igihugu ca Iran ntabwo gifise amadrone menshi ngo ariko rero igihugu ca Israel coco gifise amadrone akomeye cyane gose. Aya makuru aya madrone ya Israel ngo yaramaze gukoreshwa ngo hafi mu myaka 10 iheze. Ariko rero ku batuye isi atamuntu numwe bari bwamenye ko aya madrone ya Israel ari ayo mu bwoko bwa burende adashobora kumenywa n'ibigwanisho. Igihugu rero ca Israel kikaba cyaciye gishira amakuru ahabona ejo abivugwa ko ngo igihugu ca Israel cyo cyashatse gutera ubwoba igihugu ca Iran mu gihe igihugu ca Iran gifise umugambi w'uko cyo hava agitera igihugu ca Israel. Turabandanya n'ano makuru ya Amakuru yacu rero reka tubandanirize mu gihugu cy'Ubwongereza. Igihugu cy'Ubwongereza rero inyuma yaho wahora ari minisitiri wa mbere wa kino gihugu Johnson Boris atangiye imihoho inyuma yuko yagirijwe amakosa menshi cyane gose yakoze mu leta yiwe. Amatora rero yo kuzomusubiriza yarabaye, hakaba amatora yibanze amaze kuba ahabahiganwa kugira ngo bamusubirire bari benshi cyane gose bashika ku 8. Ariko rero ubu bakaba bageze muri finale hasigaye 2 abasigaye bahiganwa kugira ngo basubirire Johnson Boris asanzwe ubu atwara nk'imfata kibanza akaba ari witwa Sunak asanzwe akomoka mu gihugu c'Ubuhindi. Akaba afise avuka ku gisekuruza gikomoka mu gihugu c'Ubuhindi, akaba ariko yaravukiye mu Bwongereza ndetse akaba afise n'imitungo myinshi cyane gose mu gihugu c'Ubwongereza, aho bivuga ku butunzi bwiwe ndetse n'umuryango wiwe barusha ubutunzi Queen Elizabeth asanzwe ari umwamikazi w'igihugu c'Ubwongereza. Sunak wenyene bikaba bivugwa ko ubutunzi bwiwe bungana n'imiliyoni 850 z'amadolari y'Abanyamerika, mu gihe ubahiganwa nawe hitwa Trace asanzwe ari wavukiye Oxford. Muzi aho Oxford ahavukiye Icongereza mu gihugu nyene c'Ubwongereza. Ababiri rero akaba hari bahiganwa warahabwa amahirwe cyane gose rero akaba ari Sunak. Ariko rero kuma tora y'uno munsi biboneka ko uyu Sunak ariko atera amanuka cyane mu gihe bagize muri kino kibanza ca finale. Sunak arusha amajwi menshi cyane gose Trace asanzwe aba bose bakaba barasanzwe barabaye abaminisitiri muri leta ya Johnson Boris ndetse Trace akaba asanzwe ari umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu muri kino gihe. Ari bikaba biboneka ko uko biri kose uko amatora ariko aragenda ubu biboneka ko uyu Trace ashobora kuba ari we hazosubirira Johnson Boris, aho biboneka ko uyu mudamu atoroshe cyane gose ku mategeko yiwe avuga azoshiraho muri kino gihugu, ndetse bikaba biboneka ko ukujinyika kwiwe no kudadika kwiwe ku mategeko amwe bituma ngo arivyo byoba biriko biramuduza amajwi, ahavuga ko ivyo uyu Sunak ariko araporopoza ko ari nk'indoto bidashobora gushika mu gihugu c'Ubwongereza, ivyo kugira ngo aze haraha amahera abantu badakora. Avuga ngo wo guha abantu amahera badakora umudamu wewe ahubwo no guha abantu ico bakora. Ibiro bikaboneka ko gutandukana kwaba ku mategeko amwe mu gihugu c'Ubwongereza biriko biraduza uyu mugore Trace. Akaba ndetse abandi bayifatanya nuko ngo abongereza bataba bashaka ko uyu Sunak asanzwe akomoka mu gihugu c'Ubuhindi atwara igihugu c'Ubwongereza. Amatora rero ya nyuma akaba azoba mu kwezi kuza, abazotora bakaba bashika ku 20,000 akaba ari
membre b'umugambwe nyene usanzwe uri ku butegetsi akaba ari bonyene bemerewe gutora naho nyene abategetsi bakuru bo mu ntara ndetse no mu turere tugize kino gihugu c'Ubwongereza. Turabandanya n'ano makuru yacu aho tugiye kubabwira ubu hayavugwa ku mugabane wa Afrika. Ayavugwa ku mugabane wa Afrika, reka dusimbire muri East African Community aho no munsi rero muri East Africa haramutse hakoranira inama idasanzwe yahuje abakuru b'ibihugu ba East Africa aho barihweza ishirwa mu ngiro y'isoko rusangi y'ibihugu bigize umuryango wa East Africa ndetse no guherekanya ubutegetsi hagati ya bino bihugu vya East Africa. Warasanzwe rero ari chairman w'igihugu w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko, yarasanzwe ari Uhuru Kenyatta w'igihugu ca Kenya, akaba rero uno munsi yashikirije mugenzi we w'Uburundi Evariste Ndayishimiye akaba ari yagiye kurongora umuryango w'umwe bwa Afrika y'ubuseruko nka chairman mu kiringo c'imyaka 2. Nyuma y'imyaka 2 rero akaba azohita atanga buno burongozi, ariko rero nyuma y'ibyo bumvikanye kandi n'ibindi byo kugira amasoko rusange n'ibindi byo kubaka amasoko rusange bahuriyeko muri bino bihugu ndetse no gukora amabarabara ngo yokorohereza mu gihe isoko rusange yoja iby'isoko rusange yoja mu ngiro kugira ngo ibidandazwa baze barabiherekana byoroshe cyane. Aha rero niho duciye turangiriza hano makuru twibutsa ko amakuru yacu twahereye mu Burusiya aho igihugu ca Ukraine kibandanya kwivuna igihugu c'Urusiya ndetse igihugu c'Uburusiya naco kikabandanya kwigizayo ingabo za Ukraine. Nyuma yaho ingabo za Ukraine zironke ibigwanisho bikomeye, kabiboneka ko intambara ikomeye muri kariya karere. Uburusiya ndetse na Ukraine ariko bikaba bwasinye amasezerano yo kureka ingano ngo zive muri Ukraine zitangure gushoka ku masoko mpuzamakungu. Naho duce turangiza amakuru abakurikiranye mwese, Imana ishikare kubazigama. Twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe mukomeze kugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu.